birateye agahinda kubona umugabo w'umuntu aba yagucaguye muri benshi beza ariko akakwiyumvira ko akemeranya n'Imana yuko yo kugira umugore wiwe. Rero suko umumama kanaka bafise uburanga burushirije kurusha abandi, ariko uyo mugabo icambere aba yamwiyumviriye ko gose, aba yamwiyumviriye ko aba yamukunze. Rero novuga ngo nta mpamvu nimwe yuko umugore abingare ku mugabo wiwe, nta mpamvu nimwe umukenyezi yoshira imbere yotuma urugo rwiwe rusambuka. Oya, urugo rero nukugubakira kuri Yesu icambere coco. Iyo twubakiye kuri Yesu n'urutare. Imana ishimwe abakunzi ibiganiro byacu, mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Kuba atameze neza naho mwihangane, kuko ibihe birakurakuranwa ku buzima bw'umwana w'umuntu. Imbere ya kamera zacu murabona yuko dufise umumama mwiza cyane, murabibona namwe, arabaramutsa rwose ntiworaba yaberewe. Turakuramukije mama. Ndabaramukije cyane. Umeze neza? Yego, turashima Imana. Kuberewe rwose none nibiki? Niko Yesu yabishatse. Amen. Uno munsi twashatse kubicisha mu kiganiro kuko n'umumama twabonye afise impano nyinshi, afise ijambo muri we, afise n'impanuro ashobora gutekerera abantu bagashobora kubaho ubuzima bwiza. Nibaza ko mwotangura mwidondora batatuzi akazina. Nitwa Manirankunda Solange. Manirankunda Solange arubatse, n'umwigeme cyane. Manirankunda Solange arubatse, asa umutware umwe, n'abana babiri. Yego. Amen. Yego, Madame Solange, turakwakiriye cyane ubwira kandi. Murakoze cyane, ndabyishimiye. Amen. Uno munsi nifuza ko twoyaga kubijanye n'ubuzima bwa misi yose mu bibera mu ngo cyane cyane. Yego. Nifuza ko hari ikintu ushobora kuganiriza cyane cyane abamama. Hari abamama usanga mu rugo bareka umugabo agakora wenyene, akavuga ati jewe navutse ndi umumama, bakankwa bakanshira mu rugo, ibindi jewe nzobyara ndere, nta kimwe kindi jewe njejwe, ibindi navyo umugabo azimenya. Mbega ikintu nk'ico wewe ukivuga kwiki? Oya kabisa, ibintu nk'ivyo novuga ngo vyarataye igihe, kuko amazi ntakiri yayandi, ubu ibintu byarahindutse. Umumama ategerezwa kugira iterambere mu rugo rwiwe, umumama ategerezwa kugira contribution, kuko birubahisha iyo umumama agize icyo akora mu rugo, icyo ahereza amaboko, kuko ubundi bwo umumama ko Bibiliya ivuga yuko ari umufasha. Rero ari umufasha, sinumva yuko yoba uwo gusongora inzara gusa, sinumva yuko umumama yoba uwo kwisiga agapudire gusa, sinibaza yuko umumama yoba uwo kuguma asaba ibintu bizimvye gusa, wo gusayangana kugira abantu hirya no hino bamubone. Oyada, ahubwo umumama umufasha w'umuntu, namwe muravyumva mufasha ico risiguye, utegerezwa gufasha, utegerezwa kugira ico ufashije. Ego, nuko ndavyumva rero. Arashaka kuvuga ati je cyo nshoboye gufasha canke cyo naremewe nk'umugore, ndibaruka nkama ndamurerere abana nawe agende yiruke, yaronka yabura nta kundi. Mbega icyo cyo nibaza ko ugufasha ushatse kuvuga ni nk'ukwa. Gufasha nshatse kuvuga, urabona mu rugo hakenerwa utuntu twinshi. Abana barashaka icyo bafungura, urugo nyene rukenerwa
hakenerwa utuntu twinshi mu rugo. Rero ni ukuvuga ngo umuntu w'umukenyezi, umuntu w'umumama, umuntu w'umudamu ategerezwa kugira ngo kurondera ikintu yokora, udukorwa tujanye n'amaboko, swati nimba kudandaza utuntu, nimba gukora udukorwa dutandukanye tujanye n'iterambere ryo mu rugo, bityo ugasanga ibintu bigenze neza. Ivyo kurera amaboko kabisa ku mumama ntabwo biryoshe. Gukora birubahisha. Hariho n'abandi bamama usanga ashobora urazi ibihe birakurakurana, ushobora gusanga umugabo yarize, umugore yarize, ugasanga kumbure nk'uko bivuze umwe wese ararondera icyo akora, kumbure ukaca usanga nk'umugore aronse nk'akazi keza kurusha umugabo. Usanga umushahara winjira kuri konti y'umugore ni munini kurusha kuri konti y'umugabo ikijako. Ugaca usanga umugore ashatse kwitwara kutariko cyangwa atanguye agaye umugabo ashaka kwikomporta kutariko, umupapa amubwira ikintu akamenya ngo ntacyumva kubera umushahara wiwe ari munini kurusha uw'umugabo wiwe. Hari abantu bameze gutyo. Sinzi ko ari ijambo ry'Imana rike riba ari mu mutima we cyangwa ko ari ingeso, ariko hariho abo bigenda gutyo, hari n'aho usanga babanye neza. Mbega ku bantu baba biyumvira yuko mu gihe umugore ahambwe menshi kurusha umugabo adashobora kumwubaha, ibyo wumva bivuga ku kintu? No, icyo novuga kuri ivyo bintu, novuga ngo iyo umwubatsi yubatse hatarimo Yesu, uwo mwubatsi novuga ngo aba yubatse ku musenyi. Inzu rero yubatse ku musenyi irabomoka cyane. Ni ukuvuga ingo nyinshi zirasambuka hirya no hino, baba abo bamama bagize bafise imishahara minini, baba abo bamama bafise imishahara mito, baba nabo bamama batafise ico bakora. Hariho abamama vy'ukuri batavyitwaramwo neza. Birababaje rero, birateye agahinda kubona umugabo w'umuntu aba yagucaguye muri benshi beza, ariko akakwiyumvira ko akemeranya n'Imana yuko yo kugira umugore wiwe. Rero suko umumama kanaka bafise uburanga burushirije kurusha abandi, ariko uyo mugabo icambere aba yamwiyumviriye ko gose, aba yamwiyumviriye ko aba yamukunze. Rero novuga ngo nta mpamvu nimwe yuko umugore abingare ku mugabo wiwe. Nta mpamvu nimwe umukenyezi yoshira imbere yotuma urugo rwiwe rusambuka. Oya, urugo rero nukugubakira kuri Yesu icambere coco. Iyo twubakiye kuri Yesu n'urutare, abantu benshi rero babuzowe Yesu nawe n'urutare, kandi Yesu niwe mwubatsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ni umwubatsi, Yesu niwe buye abubatsi bagaye, ngo ariko ryahindutse irigumye ifuruka. Rero uwo Yesu rero ni ukuvuga arakomeye mu ngo. Muri izi ngo tubona iyo umumama abuze Yesu biba bidabutse. Urugo rero rutegerezwa kugira Yesu icambere, rukubakira kuri Yesu. Umumama abuze Yesu ababuze byinshi cyane mu rugo rwiwe, ibintu biradabuka, ibintu bikononekara. Rero nagira mpamagarire abamama benshi, presque nka bose, ahubwo umuti wa mbere ni ukubakira kuri Yesu. Yesu nibamwubakira ko nta rugo ruzosambuka abanamba. Kera baravuga yuko kugira ngo urugo rukomere utegerezwa kuvyara umwana w'umuhungu, ukavyara umwana w'umuhungu, bityo urugo ngo rugakomera. Ariko ivyo vyose twasanze ari ubusa. Hariho ingo zisambuka cyane gose, umukenyezi yaravyaye abana b'abahungu. Rero novuga ngo
abakenyezi nibaze dufate iya mbere mu kwemangira Yesu, mu gufata Yesu akaramata, tukamwumirako nawe azobubakira. Niba atamufata Yesu nk'ibuye rikomeza imfuruka, nukuri bizokononekara, nukuri bizodabuka. Rero nibemere uwo Yesu abubatsi bagaye, kandi ari we ashobora kugumya inzu ntisambuke, nibamwemangire. Rero nibamwemangira bakamugumya, iyo mishahara ntizotuma ingo zabo zisambuka. Bazovyifatamwo neza, nubwo bazoba barose iyo mishahara myinshi, nubwo bazoba bafise amafaranga menshi. Hariho n'abandi basambura ingo, bakagenda iyo bakazunguruka, bagaca inyuma abatware babo, abagabo babo, bakagenda mu ngeso zitandukanye. Abo bose ikibazo ni kimwe, nukutagira Yesu muri bo. Rero nibatemera ngo Yesu bamwubakireko, nukuri ubwiza bwabo buzobahenda. Hariho n'abahendwa n'ubwiza turetse n'amafaranga. Ubwiza bwabo bafise Imana yabahaye bwari ubwo gutazira Imana. Ubwo bwiza Imana yabahaye bwari ubwo guhagarara bakavugira Yesu. Ariko ubu ubwiza Imana yabahaye bamwe babujana muri boîte, babujana mu bandi bagabo, bakazunguruka abagabo babo, bakagenda mu busambanyi, babitewe n'ubwo buranga n'ubwo bwiza Imana yabahaye. Rero umwanditsi Salomo yaravuze ngo vyose n'ubusa, nukuruhira ubusa. Rero ntibasambura ingo zabo kuko nta kimazi birimwo. Nibemere nyabuna bicare bubake, hanyuma ibintu bigende neza, na Yesu abubakire. Nuko bafise Yesu, ayo mafaranga bazoyagenza neza, ntazobatera kurenga ibigo canke gusambura ingo zabo. Bazovyifatamwo neza tu, kandi bafise Yesu niwe solution ya vyose. Nubwo buranga bubakurura bukabatwara mu bintazi, nukuri bazobukoresha neza, ntabwo bizobatera gusambura ingo zabo. Numva arico rero nabagira ku inama. Yesu nabahezagira. Amen, amen. Numva utanze inyishu zose ku bibazo cyane cyane abantu bahura nabyo mu ngo. Hari abasambuzwa n'ubukene, hari abasambuzwa n'ubutunzi, hari n'abantu usanga bakibanye bafise bike bibayabaye, ugasanga babanye mu mahoro, nta kibazo na kimwe. Ariko Imana gusa yabakorokereza udufaranga mu maboko, ugaca usanga urugo rutanguye kuyumba, umugabo atanguye guca hirya, kumbura umugore ari waronse imbere y'uwundi, ugasanga atanguye kutamwubaha, ugasanga urugo umugabo nawe urazi bimaze kutamwubaha, naho ufise amahera menshi kumurusha, ntasubira kumva mu mutima wewe ari satisfait. Ni ukuvuga rero byose, hafi ya byose wabitangiye inyishu. Inyishu ni Yesu, kubakira kuri Yesu, ukamushira imbere, mukamwitwaza muri byose, mukamushira imbere mu rugo rwanyu, byose biragenda neza. Ego tugushimire cyane ku mwanya wawe rero Madame Solange. Imana iguhezagire cyane. Tunagushimira n'ingene wemeye ko utubera umutumire uno munsi. Ego Imana iguhezagire. Amen. Namwe kugukenera nzokwitaba. Nzobitaba cyane gose, mwakoze. Ego murakoze cyane Imana. Ndabashimiye. Amen. Amen.